icyo no kwita iterambere rirama uko genda bibona uko ndabitahura. Iterambere rirama ni mu gihe watangiye gukora ibintu byo kwiteza imbere. Amutanga gukora ibintu byo kwiteza imbere ukaba watangiye kubiryako tonke wamaze kujya kuvyamya byabo. Ugahawe wowe iterambere ibyo urimo biba byatangiye kura amadoni byo ndizo ngo yafatishije ubiga bintu yaroyemo yafatishije ukaho watanguye ku byaterambere biretanguye kurama kuko nawe ibyo urimo ubona ko biri ko birafata umurongo kandi ubona ko biri ko uri kurabona kuri kurashika ku ndoto zawe zimwe zimwe. Atama kenganizere ko meze neza bakunze namwe mwese mudengesha gukwikana ibiganiro byacu ni Aiga News kundi mwanya kundi munsi ndetse no mu kindi kiganiro kandi hano munsi nko mubibona turi kumwe n'ubutumire mushasha wundi hano kuri Aiga News atamenyerewe naravuga byinshi reka ndamuhe akanya kugira atwidondore ateko anaturamutse kazi N'abamukije abakunzi ba Aiga News jemize neza kazina ni Davi irakaze bantazira Scott kazina nataziwe n'abagenzi abantu mujene avuka ruguru mu ntara shasha yagutse ya Burunga muri Rumonge akaba ari ivyo abantu mujene avuka ruguru mu ntara shasha yagutse ya Burunga ni Davis kuvuga ko uri umujene ayavuka ruguru novuga ko bisana ni kiganiro tugiye kuganira no munsi aho tugiye kuvuga ku bintu ugwaruka ngo tahura imbere y'ukwiteza imbere canke gushika kwiterambere rirama nka Davis uno munsi nk'ikiyago tugiye kuganira umwogira iki mukivuzeko mbere yuko dutangura ikiyago nyezi. Okay murakoze ku kibazo kwanza muze ngo kugira ugwaruka gwiteza imbere ico gwanza rugatahura bwa mbere mbega ngo wanza gutahura iterambere ni iki kugira ngo wumve kwiteza imbere tangura kumenya iterambere ni iki. Twifashishije umuhinga yagize icyo avuga kuri ku iterambere ari mu Gifaransa développement yitwa François Peru yavuze yuko iterambere donc c'est la combinaison des changements mentaux sociaux kwanza ubanza iterambere rihera mu mutwe imbere ko umuntu atera imbere mu bigaragara rihera mu mutwe n'abantu rero bize nka François Peru woshobora kubona umuntu wewe umubona ko yateye imbere mugawe akabona ko atateye imbere nk'akarorero nkaho mpora numva nimba wowe utunze umukozi ufise amamodoka ufise vyose bigaragara ukaba utunze umukozi mugawe ukajya inyama nawe akagira ijumba aho kwa François Peru niwe warateye imbere donc rero icambere ubanza guhindura ivyumviro guhindura ivyumviro kamenya ivyo ugira ujemo iterambere ukaritahura iterambere rihera muri wewe mu vyumviro vyo arivuye mu vyumviro vyo wawe rihere mu vyumviro vyo wawe ribandaniriza huba mu kibano niwe vuye mu kibano rigenda ku mutumba rivuye ku mutumba rikaduga iterambere rigashika no ku rwego rw'igihugu nico rero nobanza kuvuga tahura kumenya mbega ngiye mu biki iterambere ni iki ubwanje jewe ndabona ko mu vyumviro vyanje nateye imbere nzoshobora gukorana n'abandi neza bivanye ku mubano wanje n'imico yanje eske aho nzoja ndoshobora kubana n'abantu neza nzomenya kuganiriza abantu no mu byo nyiranjemo ico nico nobanza kubahanura bobanza kumenya bagahinduka kwanza mu vyumviro bagatera imbere mu vyumviro. Yego mbega burya umuntu apima gute yuko yateye imbere hoho hariho urugezo kanaka iterambere ritarenga? Nta rugezo kanaka iterambere ritarenga ahubwo umuntu nta n'urugezo nta munzani urimo gupima iterambere wovuga ngo wapima ngo kugeza nateye imbere ahubwo abantu turi les besoins sont illimités donc umuntu ntigera aba satisfait no munsi uraba ufise ibi uteye imbere muri ibi ukacubona ko hari ikindi kintu ukwiye kungura ushobora kuba wateye imbere uvuga uti ngo nteye imbere mu vy'inyungu ndarosa homba ko ndosa homba ndafise aka business ndiko ndakora ko kateye imbere kangura homba urosa aho ubucu utangura kwiyumvira ati nako narasa homba bigenda gute kanonera ka déplacement no kuvuga umaze kugira ivyo hamashingike ntegure kazoza abana banyu no kuvuga nta rugero yaba rugero ruhari harabo baricaye bijya bivuga kuvuga ko vyateye imbere byo byarahagaritse gukora ariko biguma bikora. Yego bijya bihugu bivuga ko vyateye imbere biba byarahagaritse gukora maze mu make nta rugezo ruhari iterambere rigerako nta ruhari ugumona byinshi biri imbere muri kino gihugu cyacu
cyane cyane ugerageje kuraba uko twakuze haba kugwaruka ruvukira mu bisagara canke ruguru mwishimikije ivyo mwogira iki muvuze na cyane cyane kugwaruka ukuntu rukwiye gukora kugira bashobore gushika ku iterambere rirama bazari iterambere n'iterambere rirama mugiranije gutandukanya gato ivyo bintu cyo navuga n'ukuntu ugwaruka bwoshika ku iterambere rirama icyo no kwita iterambere rirama uko genda bibona uko ndabitahura iterambere rirama ni mu gihe watangiye gukora ibintu byo kwiteza imbere amutanga gukora ibintu byo kwiteza imbere ukaba watangiye kubiryako tonke wamaze kujya ku vyamya vyabo ugahawe wowe iterambere ivyo urimo biba byatanguye kura amadoni ivyo ndizo ngo yafatishije ubiga bintu yaroyemo yafatishije ukaho watanguye ku byaterambere biratanguye kurama kuko nawe ivyo urimo ubona ko biriko birafata umurongo kandi ubona ko biriko uri kurabona kuri kurashika ku ndoto zawe zimwe zimwe hamara ukuntu twakuze normal umugwaruka gwa ruguru nubwo mu gisagara dutandukanye mu mutwe dutandukanye mu mibereho kuko ntitwakuriye muri environnement imwe biragoye ko bamera kumwe wa mwana yava ku ishure ashikira kuragira yagiye amasaha abiri agiye ku ishure uruzi rwuzuye atakaye yarose mu gatondo atakura udiswara ataki yigira ku ikoroboyi iyo environnement si imwe mu byumviro na wa wundi yakuze amatahari kwiga yiga hafi kandi vyoroshe ariko tukuze kuri baba byakugira tuzo kwambara ipantaro nziza uyiguriye tangura kurima kwigisha kurima nawe wundi ayigurirwa bamwankira ko asohoka ntaje mu bandi ahubwo wo mwigisha ingeso mugena bavuga ati genda urondera ivyo rero haraho rimwe na rimwe bigora kwiyadabuta muri izo situation ariko bitavuze ko hari abavukiye mu bisagara kandi bazi kwibeshaho gusumba abavukiye ruguru ngabo mu wese sero na environnement yakuriyemo arafise experience abafise ivyiyumviro mu majambo make arafise ivyiyumviro abafise n'ivyo aba yaraciyemo ariko rero ico twese ico duhuriyeko twahuriye kubaciye ku mashure inyigisho twize twakuze muri environnement tuzi ko duhejeje amashuri ariko ico turonka ubuzi tugaca tubaho neza niko twakuze tuzi wabona ko umuntu ahigiye amashuri ni igihanga agenda kwiga amashuri ndayamaze cyangwa igihanganga ariko ubu byarahindutse ubu we agakwavu gasigaye kiruka kumbwa byarahindutse ubu urayaheza ahubwo nico gituma na leta dushimire leta y'u Burundi iyo yazanye umugambi w'ivyo kwiteza imbere yatangura kutwigisha za entrepreneuria kugira ngo twitegurire imigambi kuko yabona ko ivyo twarimwo biriko birasaza tutiteze uruzi kuri leta nico gituma ubu abantu bose bakerutse bakora ufise agataye gatoka tuzobona abatembereza ibitumbura tubona wambaye ijire mu windi kashi iki ariko kera nta n'umuntu yadanze botike yize kujyana mu botike ariko ubu ntashobora no gutandareza umuntu botike yize ariko ryaterambere rero urishika ko gute urako ivyumvira uba ufise biragoye n'ubuzima wakuriyemo nabo barakuriye nta mitaho uba ufise nico gituma wemera gukorera abantu ukaruha mugakubera ufise aho ushaka gushika kugira uwo mutwe dufaranga twawe duke ubona ko gutanguza ko mitahe ugatanguza umutahe ugakora utwawe utanguye gukora utwawe rero biba vyoroshe kubera amahera uba wayabose wararushe wayaciye ahantu biragoye kugira uyonone ni ukisondesha uriyima majambo make amafaranga duhawe ntituyemere amafaranga duhawe ntituyemere tuyange oya ntawankica hawe ariko abantu benshi ntaza gufashiriza mu busa abantu benshi ntibaza na Yesu bamubagiye ati sezera dufise ishengero ryinshi tugira ibyo tubagaburira yabwiye ati mufise iki dufise imikate ngahe n'amafaranga bivuze ko nta byagusa umuntu ntagufashiriza muri zibe mugihe ufise duke ugataguza agataye gato uregeye umuntu akabona ivyo urimo cyangwa mukayaga kati ibintu wabitanguye ryari tubatanguye kudana bisambusa ryari ukamubwira ati ufise indoti za cyo mu mutahe nokora nyinshi canke ndabona biriko biratera imbere urumva agusanze ku kivi mu bisanzwe biragoye ko azagusanga muhira agufashirize muri kuko uri muhira ntibazubwira ngo babona ico ushoboye ego akajambo ka nyuma canke ubutumwa kugwaruka cyane abadukurikiranye ubutumwa naho gwaruka n'abadukurikiranye niki gwaruka rwinshi twuzuye akantu sinibuvuga ngo acishime reka ndayifata uko nyene nkoresha iyo terme acishime ko gufata yuko umuntu akengera akazi ngo jewe nakayokoresha cyane arive nokora bihe oya ntuzukengere bihe ahubwo uzukengera umushahara ukabona umushahara wawushima kora akazi
ugakoze ufise indoto uzomwera umuntu muri saro ufise indoto yo gushinga saro rwawe, uzodandariza umuntu muri cafetaria ufise indoto yo gushinga iwawe. Burya umuntu abantu bose bajya batembere badugira ku bandi, wumvise ama histoire y'ibyo bihangange bitunze byadugiye ku bandi. Rero ukorera umuntu mugabo ufise aho ushaka gushika, ntugaye akazi, kuko n'abajya mu bihugu bagiye muri ivyo bihugu bindi bariko bakora ubuzi, barakora bakaruha mugabo bwa buzi ubona umenga sinzi, ariko bagarutse ko bafise icyo bashaka gushika bagaruka bakora ivy'iwabo. Rero ntitugaye akazi, ahubwo tugakore dufise ihangiro tugomba gushikako. Niko kamo nobona notere ubaruka nuko radukwirikirana kugira ngo gwiteze imbere dushike kuri rya terambere yambona kazoza igihugu. Majambo makene tugaye akazi ahubwo turabe icyakazi kaduha. Yego. Yes, tubashimire. Twari kumwe na Davis canke Scott hano kuri Aiganiz mu kiganiro cyanyu, twariko tuganira kuri ibi na biriya ugaruka gushobora gukora kugira dushobore kwiteza imbere. Tugushimire wadukurikiranye, tugusabe kandi kwandanye dukurikirana ibihe byose na hose, kuko ni Aiganiz dengesha kugwa bishasha ibiganiro ibi na biriya bijanye na technology na cyane n'iterambere birama bashobora cyane, ariko twisunga kugwaruka. Tugushimire rero, tukwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose. Merci beaucoup. Muri ibi bihe turimo, Aiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri Aiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi uzobisanga uretse muri Aiga News. Mbiga wowe ufise icyo ubaza, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 6781817. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Aiga News. Ntucikwe n'amahirwe. Aiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.